mwijoro buca kuja gushikiza icumviro nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi yari ijoro rimeze gute ikityo gutagaza nukuri kw'Imana yo mwijoro ndayirahiriye imbere yawe nta n'iminota 5 imbere yuko mvuga bijya sinarinzi ibyo ngira mvuge donc waje bimeze gute jewe natumiwe muri someni de la diaspora nk'umurundi w'umudiaspora ariko arakora ibikorwa ndagenda haca hazamo n'ibindi en plus rero nico cisoko cyaje mu nyuma ubwo nyene hasigaye umuntu umwe Imana yo mwijoro n'icyabona hanyuma nicaye imbere aha ndiko nakubwira inkuru y'imva umukuru w'igihugu acavuga ngo uwo yicaye inyuma ya Fablice je rero ca nahaguruka nibaza nije acavuga to yasi wewe ati nuyu urumva ageze ku muntu wa gatanu sivyo aho already namaze kumva ko yahejeje kubera yari yavuze ati abantu batanu ca ndavuga ati ni bisanzwe hanyuma hejeje acara ijambo nanje yewe nakubwiye ubwo bwo ntabwo ngira usa na endiki mu kiganza cy'uhoraho ubwo je nakajye ko guhanura mbe tubiti umenga ari umushefu umenga ari gwa gasore yabise imihimbiri nukuri abo bantu bipfuza bashaka gukorera ikiba abandi ntibaje mu migwi y'imihirimbiri nibabe inzira guhemuka tugiye mu kuterambere ni akazoza kabo we uzovyara nakazoza kabawe si jewe suyu ni kubwawe rero tureke kwisanga muri ya nzira yo gutegana imitego twigire mu iterambere umuntu wese yoba afise akantu ko kwiyumvira kungirira nabi akakwiyumvira nabi kukungirira nabi ni misega umuntu nagiriye nabi nivye nabivuze hirya yeje azoze avyerekane nzomwishura inshuro 7 turi kumwe hanyuma hejuru y'ivyo yo ndiko ndavuga ati kunyica suppose no musi baranyisha. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye zirakomeze neza mu mwiriwe canke mu amative na muri. My name is Fanik the answer ini African TV. So ndagwikaze wese ukadukurikana tukarikana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kongo muri Kenya ukatwaye bari Buraya muri Amerika muri Australia mu bihugu vy'abaronda bwa Oman ndetse na Arabie Saoudite. So umunsi udasanzwe kandi aho twagiriwe amahigwe yo kwakira umutumire adasanzwe yose. Umunsi tuzogana byinshi bitandukanye aho tuza kuharonkera inyishu zitandukanye ku bibazo byinshi abarundi benshi bafise ndetse n'aba diaspora bari mu bindi bihugu bitandukanye. So tuzogana byinshi bitandukanye yitwa Fablice Manirakiza ni imwe mu ntwari ziriko ziravuka muri kino gihe. Karibu sana. Urakoze cyane. Umeze neza. Yego ndaryohewe gose. Kandi shout out to the fans of African TV. Thank you. Make sure you subscribe. So God bless. Thank you so much. Uramutsa abakunzi ba Fablice. That's right. Bonyene kwanza. Abakunzi ba Fablice apana Fabrice. Ba Fablice shout out to you. Muri kino gihe bamaze kubona kufisa abandi bakunze guma bavuka ku munsi ku munsi. Bo ego vraiment ndafise abantu baguma bakurikirana ibikorwa byanje kandi ndaryoherwa cyane kuko benshi baza bansengera bansabira ibyiza rero ni encouragement idasanzwe kandi ku by'ukuri nizeye yuko ubumwe bwacu bizotuma duhindura n'Uburundi niyo ngendo yacu. Question ya mbere ni wiyumva gute ugiye kuba intwari y'igihugu aho ugiye gukora ibintu vyari vyarananiranye uyumva gute d'abord muri wewe nk'umwana w'umuntu apana Fablice umwana w'umuntu nk'umwana w'umuntu ni indoto kuko maybe nkuko babivuze Fablice ishobora kuba ari nk'izina abantu bumvise umenga riraremereye ariko urabona ko I'm here bro but nk'umwana w'umuntu naho ikindyohera nuko je nakuze ndi imfuvyi rero kugera ahantu ushobora gukora ikintu abantu barenga 5 bavuga ati ni kiza kugera ahantu ushobora gukora ikintu kigahakaza abantu barenga 10 ngira urumva impact positive bingirako so ni kubwo niyumva ndyohewe cyane muga nkiyumva nkuko ari urugendo rukomeye cyane hari ijambo nkunze kubwira abakozi banje abo dukorana ati Bibiliya yanditsemo ati ewe kuntu kugwa mu biganza by'uhoraho biteye ubwoba iryo jambo waryumvise agenda agigeko bo kumadashoka ndabo kuryumva ashaka umusigure gatonya kugira ngo yumve ukugira neza kw'Imana kwa kuntu Imana ishobora kugira neza umuntu atabantu bari bavyiteze iryo reka twumve niyo twobiraba
nk'intwari zimwe zimwe twagiye turasoma mu bitabo by'uhoraho aha twosoma nko mu gitabo c'abami ikintu kijanye n'inkuru ya Gidiyoni. Gidiyoni yari mu muryango uri munsi ku buryo nawe Imana imwiyeretse yavuze ati none mana huwe mai wabuze ko nzi hari yindi miryango ikomakomeye kubera iki jewe ariko Imana yamubwiye ati jewe niwe nitoranirije kandi si uzogwana hazogwana jewe. Ivyo byose rero urumva ko hari mu message ikomeye nayo ubundi mvuze ati ewe kuntu kugwa mu biganza by'uhoraho biteye ubwoba ni jambo rikomeye kuko burya akazi kuhoraho karagoye kararyoshe kuko inyuma yaho wambikwa igitsibo cy'uburigingo budahera mugabo ngaha muri iyi si menya yuko bagiye kukwita umwescro menya yuko bagiye kukubwira kuri ndyarya menya yuko bagiye kukwita ibyo ari byo byose ariko menya urugendo urimwo rero utegerezwa kubitahura uko kugira ubanze umenya ati urugendo ntanguye sigwa rugendo wari we wese azoca avuga ngo yego urumva n'urugendo rugoye kandi mu gihe udaciye muri ivyo bigeragezo ntuzoba uri mu rugendo guhoraho. Ikibazo cyazanye Rwagasore asigura iki kuri Fablice? Rwagasore asigura intwari kuri jewe mugaba anasigura umuntu mbonayo niravye mu kiyo. Rwagasore rero kuko si Rwagasore gusa hano uvuga nk'aba Che Guevara, Bob Marley mu nzira yo kurema izina ryabaye positif ku buryo upfuye ridapfa kandi risigarana impact myiza kugira abana banje bamvuyeko bazoshike kwa iwawe vuga ati aba n'abana ba Fablice niba bahebirire. Umuntu ashobora kubona Fablice mugabo aguma bati mbe Fablice yazananye byagenze gute akintu ushaka kumenya umuhamagaro ogira ngo Fablice agaruke mu Burundi waje bigenze gute ni gica tumye koko wumva umutima gusaba gutaha muhira. Jewe n'uhoraho yabimbiye ndakunze kubyivugira umuhamagaro ahantu wahereye nigeze kuja my background is in music genda umuraperi so muri Australia muri Australia ntaco narimbuze narimbayeho nk'umujene nk'abandi mugabo urumva nk'umuririmbyi agira ubugenegene butandukanye rero it got so big ndaba famous rero abariko barakurikira ubu byaramenyekanye anyway bazoje kuri Google bandika izina ryanje bazobibona hanyuma igihe kimwe tuja kugira tour mu gihugu citwa Istimo kiri impande ya Australia hanyuma ico gihe twakigwa n'umukuru w'igihugu waho aduha icubahiro iyo mvuze ati adu yari jewe n'umuneve wanje yitwa Gistom shout out to Gistom ico gihe rero baduha icubahiro nk'abantu b'ibihanganga I mean I'm talking about some way ahantu kubona umunyafrika ni ibintu bigoye si nkuko ubuhoho twami hari nka kera tubonye umuzungu wamenga tubonye Yesu you know what I mean ico gihe rero bambonye je rero bari bazi babona umenga ni Jay-Z you know what I mean was like you know this is big you know ico gihe rero twakigwa n'umukuru w'igihugu aduha icubahiro now narisanzwe ndi president wa communauté wo muri Victoria rero nkagira ibendera ry'u Burundi urumva icyo gihe nari ndarifise novuga ati n'umumarayika yamanutse umumarayika amanutse ahita novuga ati amvugiramwo message y'uhoraho ati kubera ikuraja guteza imbere ibindi bihugu utari kurankorera ibyo nagutumye rero niho uwo muhamagaro wavuye novuga ati kuvyukuri iyo ndiko ndaraba urugendo rw'ibikorwa byanje canke bw'ubuzima bwanje nuwo mwanya novuga ati ni uhoraho yavuze ati shiri ibegi ya mugongo hanyuma ugenda iyo ndagutumye ego isoko nkuru ya Bujumbura yamaze gutangurwa kubomogwa d'abord hama inyuma y'ukwezi kumwe bize ibikorwa bitangure ni ikintu kinini ikintu kinini kingana kujya ikintu cy'igihugu abantu bose baraba bavuga ati reka turindire bamwe barakurindiriye ati turakwa zobishitse abandi nabo barakwizeye
ni igiki kiri mu mutima wawe koko ni igiki ubonesha mu gihugu icyambere cyo ni kinini mbanze mvuge yuko ntituzotangura kubaka inyuma y'ukwezi icyo turiko turahategura hari igihe rero byorenze ukwezi ndabivuga kubera ndaza amakamera bacavuga ngo boraba hajya tubwiye ukwezi kumwe gusa oui exactly so jewe ico niyumva ko ni birandengera bien sûr mugabo maze kuronka kijya kikogwa byari byoroshe mu nzira yo kuvuga ati reka ngende nondera miliyari 500 ndacikorana mugabo cyari kindi ku mutima igikogwa nk'iki kirimo n'inyungu nk'iyo jewe mbona ati reka ndavyugurira abarundi twese abarundi bene wacu twese tugiremo cyanda simbiza ndavuga ati n'umuboyi wanje aronka amahigwe yo gushira umutahe mu kigega kizofinansa igikogwa c'isoko nkuru ya Bujumbura nico gituma umutari ibihumbi 103 ku murundi ari nga ku diaspora ari $103 canke $103 rero nkacangaruka nkibuka neza kubera yari flagship na jewe bimpa pressure kare navuze ijambo wacimbaza ati rinsigurire ryavuga ati ewe kuntu kugwa mu biganza by'uhoraho biteye ubwoba urumva ngira urumva byesindi mu biganza by'uhoraho kandi ibintu bimeze neza mugabo urumva kutegerezwa kuba kumenya ati ijisho ryose ubu ririko rirakuraba so ni vyiza biramfasha mugabo urumva nanje ndyohegwa incuri igihumbi kurusha kuko harura abantu bazoronka mu akazi ni benshi ni nkuko twovuga ati suppose imyaka yari iheze yicaye ubu fisa abantu bavuga ati twebwe ajya maheru uri kuradusaba niyo wohakubura gusa tukavuma tuza turakenera umupira ari abantu benshi ubumvise ujya mutahe ungana 103 mu marundi ariko kandi 103 mu madolari ariko adatahura neza no shaka kuvuga ngo n'umunsi acyumvira none amafaranga azinjira gute hamadosoka ni ryari umaze utangura kunguka neza ngo kumbura nk'umuti ibesha babishaka muri iki gihugu abari hanze ni meshi bipfuza gushiramo n'abanyine mutahe kugira ngo nyuma y'imyaka ingaba dutangura kunguka bimeze gute urakoze nimba ari ikintu je no bwira bariko baradukurikira genda ushiremo umutahe kuko inyuma simvuge n'imyaka ukabona dutanguye kwiyungukira ntuzonge mbe bavuga ngo mihari ntuzonge umuhari igituma ariko nabivuga genda ugire recherche yawe urabe ibihugu byose byitwa Amerika urabe ibyo bihugu tamarira amahera ibice 99 kwijana mwisi byegeranywa by'amahera yegeranywa mu buryo bw'ama fundraising erega nico gituma yitwa fund raising no kwegeranya rero nkavuga ati uko bipanze bijya soko urumva niwo mugambi wa mbere uzofinanswa nico kigega c'abarundi we rero ushize mu ifranga ndetse amafaranga 103 icambere cyo tuca dusaba banki bakabanza gutangura kukungukira imbere yuko dufata ya mafaranga yawe aje gukora bya bikogwa nyezina dutanga hugi inyungu tutaranatangura ibikogwa rega nk'ubu abariko barajyumva mukabona bigiremwe batanguye kujya ntibuzomba uko wibuke aha amafaranga yica urumva ubu twagize konte block konte ari blocked amafaranga yanyari safe ntimwayahaye Fablice mwayashize mu kigega bisigurika ati rero kuba konte block banki yabitse tuca tuyibaza ikibazo kimwe ati none vuga neza wase utaduhaye wipursa ngo ujye udaha 9% urumva ni amahera yawe iyo rero ni intango ikindi cya kabiri nayo babwiye ukuntu bere biri play gutanga amabonde cyangwa amatitre de trésorerie bisigurika ati turiko turakora cya gikongwa wewe ya mafaranga yawe abari titre kujya ufite titre y'inzu abari kizina ryawe na valere rero isoko uko riduga cyanke iproduce kwiduza agaciro niko umutahe wawe uduza agaciro kuko ya mafaranga wayashizemo isoko ntiriraba sivyo none ubu tugira tutangure kuryubaka suppose tugeze kuri 20% none wumva ko wa mutahe wawe wadugije agaciro ibi rero ni ibintu hanze niko kwisi hakora uzobaza abantu babagwiza tunga bo hanze cyangwa ubaze platform ya mbere hanze uzoyisanga ijanye n'ibintu bya trading
uzoyisanga ahantu bita kuri Wall Street New York. Abantu baje hari kurorera televiziyo ujya mutahura duze ujya mutahura manutse ijya kompanyi mutahura duze ijya kompanyi mutahura manutse bakaza baracakirira ngaho. Ni vya mbere kumbure bigira bize mu Burundi n'ubwambere bije mu Burundi benshi bimenyere mu bihugu bimaze gutera imbere. Mbega uribaza yuko uwo mugambi uzogira ikintu kinini kandi wungura atari mu mugambi wa Fablice gusa ndetse no mu bindi bintu bisatu bigiye bitandukanye. Erega ico wotahura nuko jewe ico ndiko ndababwira muzanemwe amafaranga ni kigega ni nka bank. Rero ico kigega kizoca gifinansa imigambi itandukanye. Wanashaka ni icyumviro na nicaranye kiringo kirenga umwaka. Mugayo naza kubabwira ati nitwegeranya amahera tuzohiga imigambi. Mwari kuvuga ate twibe uyegeranye ugiruye ariko kubera ngira Imana nkaca ndonka narose projet navuze ati bujya projet y'isoko rikuru rya Bujumbura niyo kuvugirako kugira aba barundi baze benshi bariko baraza bavuga ngo dutanze amafaranga mu gufinansa umugambi w'isoko ya Bujumbura ako bazunguka incuro 50 kurusha ujya mugambi gusa kuko suppose twiha karorero muri Tanganyika muri Tanganyika narumvise kwifi zicwa n'ubusaza kubera iki nta buhinga dufise ukuntu tuziroba no tuzadutse miliyoni majana 2 z'idolari kuri konti tureke kugira industry ikomeye hanyuma ayo mafaranga ayo tuce dutangura ko exporta amadolari yinjire ubuzi buboneke n'amakunga dutinye ibyo bazarivugisha ngo tubazanira amahera mu mwaka mabarabara nibayagumye baze kudushorera ibyacu. Yes, ndashaka dusubira gatonya rero. Ni cizere kidasanzwe wagize ariko mwijoro buca uja gushikiza icumviro nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi. Yari joro rimeze gute? Ikito gutagaza nukuri kw'Imana yo mwijoro ndayirahiriye imbere yawe. Nta n'iminota 5 imbere yuko mvuga bijya sinarinzi ibyo ngira mvuge. Donc waje bimeze gute? Jewe natumiwe muri someni de la diaspora nk'umurundi w'umudiaspora ariko arakora ibikorwa ndagenda ngira Imana baca bananyicarika imbere ati that's good cyandaraba kuntu bafata neza abantu. Now nicaye hajya umukuru w'igihugu aravuga ati ngira mbanze numviriza ibyiyumviro biri muri mwebwe imbere yuko anavuga ni ubwa mbere nari ndabibonye urumva mutima mweranda ukuntu akora sibyo murumva ukuntu Imana yonyene yikorera. Kijya gihe rero aca hijamba abantu batanu abo batanu wa mbere aravuga jewe atana gatoyi ndiyumvira ko nza kuvuga bijya bintu uwa mbere uwa kabiri uwa gatatu ageze ku wa kane niho natangwe kugira ati kumbe why not shikirize nanje bindi ku mutima canangura kuyumvira ibintu urabona nk'ubuje baranyimye exoneration urumva nukuri abantu batanga exoneration basi twisabire nk'abarundi vraiment none natwe turonka ubwo burusho urumva hanyuma hacazamo ibyo bya exoneration hacazamo nibindi en plus rero nico cisoko cyaje mu nyuma ubwo nyene hasigaye umuntu umwe Imana yo mwijuru n'icyabona hanyuma nicaye imbere aha ndiko nakubwira inkuru y'imva umukuru w'igihugu acavuga ngo uwo yicaye inyuma ya Fablice je rero ca nahaguruka nibaza nije acavuga to yasi wewe ati nuyu urumva ageze ku muntu wa gatanu sivyo aho already namaze kumva ko yahejeje kubera yari yavuze ati abantu batanu ca ndavuga ati ni bisanzwe hanyuma hejeje acara ijambo nanje rero aha nariko ndagushingira naye yagira umuntu yokwiyumvira ngo bijya bintu nari nabiplanifye oya bien sûr wari umutwaro ndi ku mutima kuko ntakubeshe twebwe nk'aba engineer canke nk'abakora mu by'inyubako tuguma twiyumvira ibintu bishobora guteza imbere igihugu nka kujya no kubwira ati jewe uwo mbwira ati Bujumbura yose turayiguhaye tuguhaye imyaka 10 tuze tubona ama etage ari hejuru ibiki nibiki yose byoca biko cyane gose none we ntiwaje muri miriware ntiwabyibone umwanya muto cyane gose inzu zikaba zigeze kure tugaruke mu isoko rero hagati rero abantu benshi bafite makenga y'abantu y'ibibanza vyegere hajyanye hariho haruguru za BCB Infariyo Plaza ku ruhande hariho Bata ku rundi ruhande hari parking yizija muri sud aco yumvira
mbega abantu ho ku mpande bazova mbega birukanwa koko ugasanga ikibanza kibaye gito bashatse kwagura mugasanga bavuye atamuzibukiro baronse. Genda rero babwira ati mwe mufise amakenga ati Fabrice yavuze ati ngo rero hubwo uwo mugambi tuguteranye aho hose mwumva byo bakorako twubakire rimwe. Twubakire rimwe tubereke ati nimba wufise ahagera kuri nivo ya mbere sivyo tugwiza kabiri uzokunguka inshuro zitanu kurusha uko wahora wunguka no muzi. Ije birashoboka. Amplisi yaho gelo babwira ati iryo soko si rya Fabrice wowe shiramwe umutahe bibe gwawe. Rero ibyo urumva twe dushaka ibintu inclusive uwo ari we wese yibonemo. Rero nihagira umuntu agira amakenga ngo byagoranye ukunuku no ubwo fata rero uwo muntu ari kuri bata sivyo hanyuma twubake etage ya 30 niveau mbega aho kuri bata haduza valere canke haronka konkira haduza valere none uvuga ko ari inyungu kuri yewe ikintu ushaka ko tugaruka ko ni kujanye n'ijya nyubako ingana izo ifise niveau 30 kumbure mu Burundi tubone ngo ni binini kuko ntayo dufise ngaha mu Burundi besha kuvuga ati tuzoba biza kudukwegera itaje niveau nyonya mu Burundi twe navyo tuba tuzi navyo twe twiteze ariko umuntu mbere giye kubikora ni Fablice abantu benshi bagufitiye ubwoba no musone benshi baragusengera abuzi nabutazi no mushoboye bagufitiye ubwoba ko Fablice intege zomugirira ikibazo zomugirira ingorane kumbura ati Fablice turatakamba agira umutekano kwiriye ufakira ko jewe ndiuka mega ariko nagira interview nakubwiye ati none umuntu wa mbere yoba yipfuza kungirira nabi n'uyuwe n'ushaka kunyica si cyana kubwira atabo genda bita imisega uravyumva ati umuntu wese yoba afise akantu ko kwiyumvira kungirira nabi akakwiyumvira nabi kukungirira nabi ni misega. Umuntu nagiriye nabi nivye nabivuze hirya yeje azoze avyerekane nzomwishura inshuro 7 turi kumwe hanyuma hejuru y'ivyo yo ndiko ndavuga ati kunyica suppose no munsi baranyisha nije momba canke ni gihugu hari ibintu kamwe tuzodoha none jevre badufate kupfuye uno munsi naho nadondera ibitoro byo gushira mu modoka uno munsi naho nabena nibitwe n'abakozi banje none umva ko baniruhuki ivyo byose je bamagaritse erega abantu n'ukubera gupfa n'ubugisha muri Bibiliya handitse ati ho kujya ku rubanza ho kujya kuryoherwa ku rubanza guwavutse genda uryoherwa ku rubanza guwapfuye ako niko kanuka kanyegeje abantu cyo usanga batabitahura. That's the meaning of it. Rero ngarutse kuvyo ari kuravuga bagenzi abarundi n'ukuri bo babakiyumvira ibintu by'inabi tubivemo ubu turi muri competition kubaka ibintu bazovuga ati abarundi babayeho mu 2024 bari intwari kujya tuvuga ati abafashije gwa gasore kijya gihe babaye intwari uravyumva nayo ubundi amadayimoni canke uko navuze izo mburakimazi zamaho mugabe ikintu cyonyene kizitsinda nibikogwa n'amasengesho je rero niyemeje gukora n'abazofasha dukore hanyuma abandi nabo batari hafi na hafi tuje mu masengesho ntawe uzodushobora amasengesho akore kabisa muri twe tukubwira ati n'amarembo y'ikuzimu ntazodushobora mu kigega One Africa Investment Fund harimo imigambi myinshi itandukanye mbega iyo ndi migambi izokogwa ruko isoko yamaze guhera canke imeze gute mbega ni service zoba zirimo kwanza kugira umuntu agena tahure ati bwabundi vya bintu biri seri aho ni hamwe natangura nkubwira ati umuntu agira amahirwe yo gushira amahera yiwe mu kigega azokunguka kugeza yahavuga ati mana warakoze warakoze urazi guhembwa no kwitwa ko wagize amahirwe yo gushira mu mutahe that's the character I want you to picture and then urumva nk'ubu nico gituma nakubwiye ati umugambi w'isoko rya Bujumbura niwo wa mbere urumva ni uri kura promoting ico kigega nayo ubundi tuzofinance aviation turakeneye ko indege z'u Burundi zisubira gusirikira kubona ari Burundi of course ega birashoboka
Fabrice ibintu vyananiye bamwe mu bahaciye abategetsi bafite ububasha abategetsi kumbura bafite ijambo ryo kuvuga kugira ngo iyo ndege ishobore kuguza abategetsi bamwe bafite ububasha kugira ngo ikaburimbo ishobore gukogwa abategetsi bafite ububasha kugira ngo bazure igitoro hariya muri Tanganyika Fabrice nazo bishobora umutegetsi n'ubufise amafaranga ninde afite ububasha bwo kuja kuzura igitoro ufise amafaranga erega naho byugariye abantu kuri Twitter nirirwa mbona bavuga ngo urumva ngo none wibaza ngo ntihari abandi bari bayafise ngo bro ikiyumviro cyaraje sivyo hanyuma twegeranya amafaranga je sindiko ndaza mvuga ngo nicaranya amamiliyaridi nico gituma nza kubabwira ati tuje hamwe uwo nawe yirigura kritika naze n'ubukubiro byanje biri ngaha n'ubushaka kubaka rijya soko yumva yoza kritika Fabrice naze dutume kama media aze yerekana ukuntu abikora sivyo agenda bikora none jewe hari abantu bibaza rega ngo ni inyungu y'uburengera keka byo babirimo je nabahaye akarorero yaba ari inyungu kontra nagiraniye na leta ubu nyene simbuze umu investisseur yoca miliyoni 100 z'idolari none kubera iki ntayatoye so kugira wa murundi wese aronka amashance se kugira wa mwene wacu wa muboyi wanje wa mutaxiver aronke ahashira amahera ujya mu security wanje uravyumva aronka aza gushira nawe ateragire nawe imbuto yakazoza kiwe ariko kujya twagiye turabivuga ukacusanga abantu bariko barakritika ikibazo rero nabo bakritika ucububaza none what are you capable ugasa nta n'ikintu arerekana rero we waragize ukabera imvu kabikora oza bubaho ntabyashoboye okay ubishoboye ngo ubikora ndashaka dusunyuma gatonya Fablice akiri muto izi ndoto kuko zari zihari jewe indoto zanje kuva nkiri muto zabaye izo guhindura isi rero harabashobora kubibona maybe nico gituma abantu bagira jewe my dream is beyond Burundi urumva it's ni amafaranga ariho amatunga ariho ni washira amatunga imbere uzocugira inda ndende ucishaka kuyashika ko vuba usanga uri kuraca kubiti n'amabuye sivyo mugabo ni wamenya yuko hariho imessage bikenewe izina bikeneye kusiga kuri iyi si ivyo bindi byose bizokurikira rero jewe indoto yabaye iyo gushaka guhindura ivyiyumviro by'abana b'abantu kuburyo kuko iyo usomye Bibiliya nta na hamwe uzokwereka ati genda wice mwene wanyu none kubera iki twicana kubera iki tujyana urumva canke kubera iki duhonyangwa uburenganzira bwacu tukabubura iyo mvuze uko dufata Burundi dufate Kongo urumva Kongo ngo niki ni igihugu ca mbere kwisi gitunze mu mamino ariko umwana ugasanga nta nikamba mbiri yambaye byankirahe vyugariye Fablice yaciye mu nkambi Fablice yaciye mu buzima bubi Fablice yabaye muri bya bintu byose n'umusaka bari karaba mu ndoto ziwe akiguha igicapo kihe ku Burundi igicapo kihe kuri Fablice wakazoza kumbura mbo ku Burundi bimpa igicapo cyuko yampinduka naguma ndota nifuza ntanguye kuyikabakaba ariyo nkitagura kuyikabakaba ndashaka dusunyuma gatoya twibutse indoto zimwe waragize mugabo zikakugira uri buno munsi indoto nagize nizo zo guhindura ibyiyumviro by'abana b'abantu nivyo byuko uwari we wese yombona bonati birashoboka jewe nabaye imfuvyi nkiri muto sivyo jewe ndi umuntu nkamwe ndi umuntu nk'abandi jewe nta mahera mfise muri kona abantu bavyumve acha yavuga ngo ujya mu tipi noti ziranotse uravyumva no je naba n'umutwe gusa urumva rero nawe ubibona ntiwihebura uvuge ngo nta mahera afise no urumva genda ube creative genda wewe ubinzira guhemuka genda ube umuntu w'ubuntu abantu bagukurikire rega je ibintu byose biba novuga ati success nuko abantu bamaze gutahura ati ujya muntu arafise vision
reka rero tumukurikire. Tugaruka ku ba diaspora, hari bamwe mu ba diaspora hakumburi kugeza no musi bamwe bataragutahura. Harimo ba diaspora kugeza no musi bataratahura umugambi wogira ngo sho guteza imbere igihugu cacu cy'u Burundi. Bakamubaza mu Burundi hacari ibiturire, mu Burundi nta kintu kimwe ushobora kurahama ngo cunguke, mu Burundi ntushobora kuba iki kintu. Bizogende neza batakuburagije. Ariko gisho message ushobora guha. Je message notanga. Irahava iba message sensitive kubera hari abantu uza wumva ngo urumva Fablice ngo hari abantu babakoma ngo aba generale yivira none mukumbura irya soko w'igihugu harimo ari karakoresha makomateri menshi izo ibintu bigume bigaruka cyangwa ukaza wumva ngo ofisile Burundi ngo ntibaguhekeye no yivira none ubwo Burundi bavuga n'ubundimwo canke n'ubundi jewe ninaza nkubwira ngo turakorana na kanaka je ninaza nkubwira ngo hariho generale kana nzoba ndaguhenze nuwo mu generale nuwo muntu wese azokubwira ati nkorana na Fablice azoba aguhenze none inyishu tuyirondere tuyironde je I don't understand ukaza wumva ngo mu Burundi ngo barambloka bien sûr look hari abantu bimbura kimazo ushobora kuja kurondera document nga hariya bakakubloka ivyo nibisanzwe imbura kimazi zibaho sivyo mugabo yo nje ndiko ndiyumvira kandi urumva iyo niyo challenge mugiyo ndiko ndiyumvira umuntu akritika akavuga ngo Fablice ngo ariko ngo hari haba muri nyuma ndagusabye wewe wiyumvira uko uze gutanga nimero yawe nanje yanje barayizi uzoze tubikoreye kuri kamera tuje ku makonti wanje urabeko sivyo urabeko abariko tuje ku masosiyete yanje urabeko abariko hanyuma ivyo bintu abantu barema I don't know man like tubishira habona cause I don't understand ukaza wumva ngo Fablice ngo ibiki ngo byafise ngo nuyu amazina ntafise n'ububasha bwo kuvuga uyo muntu dufate nk'umukuru w'igihugu urumva hari abantu bibaza maybe Fablice ashobora kubutelefona muravugana direct bibaza n'ibisanzwe jewe ndose abahiwe gira warabonye ukundi imbere yiwe no kujugura so gufyina twitege yuko twizere yuko bamatarafise ivyizere bizere yuko uburundi canke igihe cyo kwa dufise amabarabara meza y'amabarabara bavuga aca hejuru ivyo kuvyizera nuko babishira mu ruhara je ntanguje ikigega gifise iyo mechanisme ati bijya ntibindaba sishiramo amafaranga ubiretse ayo mabarabara azoguma ari indoto kuko samahera nta mahera afise amahera agira yubaka isoko nimwe mugira mu yatange sa ya Fablice sibyo amahera azokubaka ayo mabarabara nimwe mugira mu yatange isoroso rigwirira he iyigiye rero ivyo birakunda kandi bizoba muga bivuye he mu nguvu za twese nguvu z'abarundi muri rusange ndashaka rero ikintu naco abenshi kare hari inyubako nyinshi zo mu Burundi zubakwa mugabo ugasanzwe ubakwa n'abanyamahanga hama bakaza bakimba ntumenye ibintu vyagiye sivyo inkuru nyinshi zaravuzwe yuko baba na ambassade ya Amerika atengi ya Amerika navyumvise ngo nitumenye ivu aho rija nitumenye bigenda muri make dufise isi nziza dufise isi igifise akanovera kirimwo ibintu koko biryoshe mbega kuri soko ya Bujumbura abandi bantu bazoyuba we nawe urabajije ikibazo nk'umwarimu none sindiga umwarimu niwe baza ngo rimwe guteranya rimwe niga kandi ubi we nawe ubagiye ngo ninde azoyubaka rijya soko kandi ububona abantu bazogenda kubakamwo koko mbega tuzobona abanyamahanga bazokubaka canke nabana b'abarundi bacu icambere cyo nabana b'abarundi nabana b'abarundi novuga ati jana kwijana nitwakenera umu expert abishoboye niyaza zoza inyuma y'umwana w'umurundi ya minara nzubako n'abarundi of course none hajya mbe ni mu bwiza nta hantu nabonye mwirohero ahantu hari umuntu yubatse etage I think ya 10 levels ujya hari umuzungu wabonye hari umuhinga mwama kujya muvuga ngo nabazungu hari uwo wabonye je ari na interview yiwe nabonye ari umujene cyari muto none si bijyanye none bigoye suppose ujya nyene turamubwiye ati ngo uyigwize gatatu hariho formule yindi tutarabona itagize
nukumugara mu mitwe kw'abarundi Yes. rero mukabona umuzungu araje menya yuko yaje kugira expertise look natwe ntituje twiyemera ati nimba ari asansere ngo twoba dufite capability hari igihe wosanga tuyifise mpamagariye abariko baratwumva umudiaspora ashoboye azane CV yiwe azadufashe umudiaspora ahari hose n'umurundi ari ngaha bishoboye jewe igipfuzo canje nuko tala z'abarundi araha zibonekera. Wow. Dufite abajeneri benshi bashoboye, dufite abajeni benshi bashoboye ngaha mu gihugu cyacu Burundi, ariko kandi isoko rero ko ari isoko nininya cyane gose. Hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 kuko isoko ikazoba imaze kurangira. Canke irashobora no kurenga. Abantu kubera ko dufite inyota yo kuja mu isoko nziza nk'ijya. Dufite inyota nyinshi. Abantu bavuga ati basi je projection ya mwasuza twinjire. Muri miliware nubatse amazu arenga 28 mu mwanya muto mu mwaka umwe sivyo iyo ndiko ndaraba bijya n'ama commercial facilities commercial facilities ni reka simvuge imvugo ngo bahave bayivunjisha ukutari kuko novuga ati nibihangare urumva niko byubaka ni ibintu byoroshe cyane ni ibintu byoroshe cyane ari gihe wona sanga niyo myaka 3 ntikwiye. Wow. Igikuru nuko abarundi bavyumve dusidukane niyonka dushiremwo iyo mitahe yacu muri uko kwezi tube dukwirije izo miliyaridi 1,000 kuko target turiko turadandaza imitahe imiliyoni 1 y'amarundi imitahe miliyoni apana umutahe imitahe miliyoni urumva zica ziba miliyaridi 103 imitahe miliyoni 1 mu marundi urumva zica ziba miliyoni 100 z'amadolari. Ayo mafaranga ni menshi cyane ku buryo tuzokubaka bijya tukubaka n'ibindi tugakora n'ibindi. Cufata population y'abarundi turi miliyoni 13 urumva twasavye miliyoni 1 gusa that's only about 9% bice 9%. Cufata rero abarundi duhagurukiye rimwe. Umugambi wo ku mashugwe uriko urakogwa umugambi wo mu kabezi urarebe bagomashire kindi dari gira kabiri umugambi w'isoko nkuru ya Bujumbura uratanguye Fablice nk'umwana w'umuntu imigambi 3 ubona koko izogenda gute kuko ntazoba mu kwa kuntu usanga haruri ibi biduga yose ubonaga ucyo harura abakozi bari ndani erega si Fablice abikora Fablice atanga intumbero Fablice agira surveillance je ninaza nkuhenda ngo dosage igenda ukunza ndaguhenza mugabo nzo traininga urumva umu engineer ndamwereka ati ibintu byo gutirisha byo tubite hanze uwo jewe mfata mu kazi kanje atirishije cyandamwirukana nta nivyo kuvunja jewe umukozi abo mu engineer abo umukozi wa Fablice canke ubakanije group aho uzomubona uzomwubahe kuko yaramaze gutera imbere mu vyiyumviro no mu bikogwa ku rwego ruteye ubwoba n'umuzungu nico gituma wumva ivyo byose bikunda baba jeune bahora baje kwiga hanze agaca yigumirayo wa mujene yahora abari karakora ngaha mu Burundi mugaba akabona ko ibikorwa byoshobora kuja kubirangurira hanze araba engineer araba dandaza arakabona ko ibikorwa byoshobora kuja kubirangurira muri Kenya ashobora kuja kubirangurira muri Australia ashobora kuja kubirangurira hehe mbega ko birashoboka yuko Burundi ushobora kwatangura umugambi wawe hamukazokura ukazoba munini cyane gose none raba turicaranye jewe sinahereye kuri 0 kubusa anto kuri mu bambere bagiye barabona uko gera nakura at least urashobora ku witness ukavuga ati umuntu ari intambwe ageze rero ntiwibaze ngo jewe hariho igikundiro kirenze Imana ifise ko kukurusha ntiwibaze jewe ngo narasororeye Imana ukuje byankundiye niko nawe bishobora kugukundira mugabo urumva ushira amanga sibyo wankubujyajya ubinzira guhemuka ubu umuntu ugira mu mateka y'uhoraho hanyuma utimbe Uburundi ngo mu 2040 ubona ko ari ubundi uzobugeze he mu gihe ibikorwa vyo bikiko birabandanya kuko mu gihe ibi ndiko ndababwira abarundi twohagurukira rimwe kizoba ari igihugu cyubatse kizoba ari igihugu kirimo justice kuko ubwo rugamba urazi umukuru w'igihugu nigwa ari karagwana cyane gose kweriye habe
abantu b'inzira karengane baveho urumva haba abantu bari muri justice kandi wibuka ikintu gituma umuntu akora ikibi n'igiki no gusonza inzara ni inzara ibitera yego none twashizeho ikigega tugatangura guhembwa ninda zoba gishonje nta numwe none wumva ko tuzoba twarengeye bya bindi byose bidutega nk'imitego yes ku muntu ashaka kwiyandikisha mu kigega ku muntu ashaka ko nawe aba mu bantu bazokunguka imyaka 20 imyaka 15 inyuma y'imyaka yose izoza kumbure inyuma yo gushiraho umutahe wawe uno munsi anashobora gukura ko kwara umuntu yumvira ati mbere ashobora kugira ngo umuronke bigenda gute mbega uyandikisha ku murenga mu Burundi murenga hafi ubu twarabyoroheje genda kuri agence yose ya Bankobu genda kuri agence yose andiko navuga mu Burundi ya CRDB ubu hoho mpeje no kugira no muri ntunzenya muri umuco microfinance kuko no ma microfinance byagishitse hari n'abandi bantu bavuze muri kopeke erega ni mu nzira yo kuborohereza nk'ubu umuco microfinance iri kwa Siyoni iri no ku masoko atandukanye right now kugira bashobore kuronka iyo access icyo ukora genda uriho umutahe wawe nimba uguze imitahe 10 nimba uguze imitahe 50 nimba uguze imitahe 1000 wibuke ko nta plafond ukushiramwe imitahe myinshi ni kuzunguka vyinshi none abantu bazabashiraho imitahe myinshi ugasanga hari ababuze koko baje basanga marera kwiriye canka marera nzo target ya mbere ni rijya soko rya Bujumbura rero wewe ushaka kudahomba muri iyo target ya mbere jamwe ubunyene jamwe ubunyene ikindi rero novuga ni cyuko wewe uragenda ukariho iyo mitahe yawe ukaca ijya bordero yawe ubufise rujya nigoru nicyo cyemeza ca mbere cyawe na ubishoboye ko downloadinga ijya form ukayikura kuri internet cyangwa ukayidusaba tukayikurungikira cyangwa umugenzi wawe ububyuzuye mu gihugu cyose biriko birasirikira ukayigira yuzuze hanyuma uyirungike kuri email cyangwa ubu biro yacu iri ngaha hagati ya Mex hagati ya Mex na Stade kuri numero 6 Boulevard de Independance ubu rero byaryoshe ku isoko rikuru rya Bujumbura nashizeho biro aha nyene nta hantu wabonye continent hajya nyene nagize biro nziza kugira abantu bashaka ivyo bibazo byose baze barabironkera inyinshi nakubwiye na agence ya Bankobu CRDB na umuco microfinance aho hose wanashaka na kopeke izindondere nayo wibuke ko amahera guci wawe kopeke zunguka yes haranashira muri komite basaba baba bari ruguru baba bari mu mitumba avuga ati kopeke irashobora kubiborohereza ababosi reba kopeke nyima mukeneye ko ibintu bizogera kure kandi wibuka amafaranga aca muri kopeke uyunguka ko kopeke turabizi rero nimba udandaza amafaranga ukashaka inoti nyinshi jewe nitwa Fablice aho mundondera murahazi karibu cyane na nimero zibe zisanzwe zizi nimero yanje ni 68 421 47 04 mugubu rero banyandikira ari beshi nutandonka urasubira uciremwo kandi ikindi naco no mvuga ni cyuko kuba diaspora kuba rundi bene wacu bari hanze ibanke yose iri kwisi yemewe n'amategeko genda kuri banki ubereke ijya konte y'amadolari ubereke swift code n'izina ry'icyo kigega ubwo nyene uvaho baguhaye bordero warishe ahariho hose ni swift transfer canke wire transfer canke bank to bank transfer ahariho hose yes bwa Burundi abantu benshi bataye mu myaka itandukanye bwa Burundi bamwe basiga baboma amabarabara bwa Burundi bwari bwanononekaye Burundi bugiye gusa neza dushigikira umwe mu bajene aracyari umujene ariko arabikora ariko twakomeje kubona abajene benshi bakoze amateka turibuka bagwa gasore turibuka n'abandi bose bagiye batandukanye ariko bose bagiye batariye koko ku nyungu z'igihugu ubwo bwo ntagufise jewe nakubwiye ubwo bwo ntabwo ngira usana mu kiganza cy'uhoraho ubwo je nakajyo ko guhanura mbe tubiti umenga ari umushefu umenga ari gwa gasore yabise imihimbiri nukuri abo bantu bipfuza bashaka gukorera ikiba abandi ntibaje mu migwi y'imihirimbiri nibabe inzira guhemuka
tugiye kuterambere ni akazoza kabo we uzovyara nakazoza kabawe si jewe suyu ni kubwawe rero tureke kwisanga muri ya nzira yo gutegana imitego twigire mu iterambere. Yes. Bon Fab tuganiriye vyinshi ariko kandi ibikorwa bigira bitangure kumbure ku muntu wese ashaka gushira imitahe abona ashaka kubashira imitahe ushobora gufite umutahe umwe imitahe ibiri itatu kuduga nta limite ufise amafaranga menshi ushobora kugura imitahe myinshi ushobora kugura myinshi ushaka. Yes. Hama kandi ukaba umwe mu batuma igihugu gitera imbere kuko n'uburyo uzo kwicara kumwe n'abana bawe ukabwira ati urazi ijya so kwire hajya mu mafaranga yawe. Yes, niteka ku bana niteka ku gihugu niteka ku bantu bose ariko kandi ijambo rimwe ku mukuru w'igihugu dufise uno munsi ariko arahimiriza abajene afite abajene benshi bahagurutse ibikorwa vyinshi bari mu gifuri n'umunsi batanguye gusohora imitwe no munsi abajene benshi bari yumvira gukora radio benshi bamaze gukora imbabura zitandukanye zikorwa n'imiyaga nkuba benshi n'umunsi bakora imvira kuzana rezo mu Burundi benshi n'umunsi bakora imvira gukora amatelefone mu Burundi n'abandi benshi bari bafise ubwoba bwo gukora ibintu vyabo ngo batazeho hava bicwa n'umunsi bamaze kuvyura imitwe ijambo rimwe ku rimwe nyene icubahiro ijambo rimwe kwa nyene icubahiro biragoye buga uraze kuvuga ijambo ku mwami ko bigoye reka mbanze ntangure nkoma amashi uravyumva ndamukobera amashi ikindi novuga ni cyuko se barundi nukuri ni umumarayika Imana yaduhaye kuko ntitwari bwabone umuntu avuga ati genda mukore nanje ndagwana n'abanki iterambere jewe abaza banki iterambere ndaza kugwana nabo muga namwe ntimumara amazi ja kukivi baze babone ko nanje nagwaniye abantu bashobora rero nkavuga ati ni ikintu gikomeye hariho kera twebwe nk'abajene byari bigoye kugira bakwakire mu biro byari bigoye kugira bakwizere mu bikorwa urumva nk'ubu ibi bikorwa bariko baratwizera ko nimboneka rimwe ivyo ntivyizanye byaje kubera iki umujama w'abajene. Yes, ijambo rimwe kuri generation Z Gen Z mbe ni zoom generation zoom generation sha tuzorabe vraiment kubera urazi gituma bayise zoom generation ngo turaba muri telefone tukagira ukugusa that's kubera we can read ntidusoma ku bitabo therefore ugiye muri telefone genda urabe iyi generation yose irikiragira uku irikirazoom that's the reason why it's called Gen Z generation zoom so ahubwo rero ntitwibaze ngo it's so good ahubwo twibuke nawe ambe babivuga ngo iki bugenze amazi ntiyibagira ibumbere amazi ntiyibagira ibumbere twibuke dutereze amaso inyuma turabe kitire yacu yagira dusome ibitabo tube kuko ibi vraiment biriko biraduhenda mugabo uri umuntu z'ubwenge ibi nitunga muri iyo nzira rero kuri Gen Z tubivuga uko guys let's just change the world niyo tuvuga ati ni izi mashini ko kugira zitukoresha zitugira ibijuju ahubwo tuzikoresha duhindura amateka none jewe Fablice none raba simwe muza mukamenyesha inkuru zawe ubu abantu bariko baraturorera baramenye ko ari amazungurisha none baca baza kunshora ubwo nukuza ndacora Yes, umugambi mwiza umugambi w'igihugu abona neza ko abajone benshi n'umusoko rahaguruka abona neza ko igihugu cacu ko turi ku muvuduko udasanzwe ugiye muri miruwa ukabingene hasa karama barabara hari ubona neza ko ari igihugu kiro kiratera imbere ugiye handi hose agiye atandukana ko ari igihugu kiro kiratera imbere Fab ndagushimye cyane gose ndetse ndagutera intege kandi nsaba n'abantu twubwa tugusenge urakoze cyane twababara fasho tukuvuze twababara uri kurashaje rero reka nkubwire imugira ikibazo nta numwe azoza azimye itari Imana yakije kandi niyo reka twumvira abantu bivuge gute nuwo wese azokora mu nda novuga ati azokora mu jisho ry'Imana nakazi kiwe urucira mu kaso rugahitana nyoko urakoze kandi ngo nuwakora mu jisho ry'umwana w'umuntu uko jisho ry'Imana
rero twirinde rero kugira ngo tuzo kwigere imivumo abo dukora ivyiza kugira ngo dushobore kugira imere neza y'ibishaje giteye imbere so ndabashimira cyane gose abakunzi ba African TV nabo ndagushimira cyane gose mwe bashobora kumpereza n'abakunzi bacu murakoze cyane imana ibahezagire abakunzi ba African TV shout out to you all God bless you yes thank you wowe sara bifino giganiro kuva kuna gushaka kumpera kwigisha byinshi ifasha igihugu byinshi byigisha abajone abadiaspora ndetse n'abandi bagiye batandukanye amadoshima n'umwe nyuma ya kamera yari n'amasanamu meza cyane gose asante sana